mwiriwe bakunzi bacu ikaze muri aya makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa gatatu ni kwigenekerezo rya 2026 ruhuma umwaka wa 2025 mu gatondo hitezwe yuko henshi mu gihugu kwazokwa kayizuba rimwe n'ibicu bike bike kiretse mu ntara ya Makamba hitezweyo ikirere kizoba kirimo ibicu vyinshi ahazoba hakanye gusumba handi azoba ari Mwaro ayipimo by'ubushuhe byaho bizoba bigera kuri degrees Celsius 12 ku muhingamo naho hitezwe yuko ahenshi hazokwa kayizuba rimwe n'ibicu bike bike kiretse mu ntara ya Bubanza mu Kayanza hamwe ni Muramvya hitezweyo ikirere kizoba kirimo ibicu vyinshi ahazoba hashushe gusumba handi azoba ari mu ntara ya Cibitoke ibipimo by'ubushuhe byaho bizoba bigera kuri degrees Celsius 32 ejo mu gatondo hatekanijwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga ku minota 10 rirenge igihe cy'isaha 12 zirenga ku minota 21 z'umugoroba nuko ni hana makuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa gatatu agarukiye mwakoze mwese kuyakurikira naho ubutaha.